mu Bisevere warafuruye ibinogo bitari munsi ya 19 urongera urumviriza inararibonye z'amazone yose ngizi komine ya Ruyigi aho mu bwoko bwose twakoreye cyane kw'ibohero rya Ruyigi aho n'amakuru yaza ava mu Cankuzo cyane mu yandi makomine yatubwira ko abo bafata barazana mu ibohero rya Ruyigi canke abo bazanye bandi kubera ko mwibohero haba habaye cyaba huzuye bakabashyira aho bita kuri tepe yari travaux publics ngabo abakera bahazi kuri tepe aho bakoranirizwa imbere y'uko bagandagurwa bakajyanwa n'amakamyo guhambwa aho bise Kinyamakecuru. Hari icyumba twasanze cyabaye rurangiranwa mu ibohero rya Ruyigi cyitwa mu cyumba nimero 6 ubu bisa n'ibyahindutse kuko uko imyaka yagiye iragenda hari byagiye birahinduka mu nyubako ariko icyo cyumba twagisanze uko cyari kiri n'umufungwa yadufashije kutwereka aho baba n'ingene babikora yaradushikanye turabona yuko abantu batari bake boba bahambwe inyuma y'ibohero rya Ruyigi n'abo bandi rero bagiye hariya mu Kinyamakecuru. Byabona bitari bike rero n'amasura byarumvirijwe turamenya n'amazina atari make yo ngaha muri utu turere kandi turarindiriye uko tuzohereza neza kugira urutonde babo bose bashobora kuba bahitanywe n'icyo kiza. Twarumvise yuko abarongoye intwaro abajenere bagiye mu bambere mu bashoboye kwica abantu batari bake kandi ikinyuma cyari gihari cyatuma abantu benshi bizera ibyo babwirwa ko byaca ku radio nuko babibwirwa n'ababarongoye byatuma abantu bitabira kamo bagiye guteramira igihugu mugabo benshi niho bandurira gusiga ubuzima bwabo. Mu komine ya Bweru mu Bisevere warahakoreye naho nyene twasanze hariho abantu batari bake bahasize ubuzima. Hari uwaharongoye wewe yatubwiye ati umukuru w'igihugu Michel Micombero atanze itegeko ryo kwica wewe uryama nkande aterera wanse waba ugararije washobora no kwasigara bayivugira yuko shetani yateye mu mitima y'abantu aricyo cyatuma batarinda kuraba ingene bica bagenzi babo. Turagije mbere n'amasura atari make twarabonye yuko abanyamahanga baba muri ino ntara muri za Kayongozi nabo nyene bagiye mu bafashije cyane kwegeranya abantu kubafata kubica no kubashyira mu binogo. Hari ahantu hatari hake batweretse hari ibinogo twarafuruye hamwe harubatse inzu twashoboye kwibomora mugaba aho twashoboye gufurura naho nyene hafi bari bibaza ko ari ikinogo twaragerageje mugabo ntiturashobora guhatora ibisigarira. Muri komine ya Kinyinya naho nyene twarashitse baratubwiye yuko abantu babakuye mu gasho bagaca bashyira ko abarimu bari bigisha muri ako karere. Uwatubariye cyangwa batubahaye amakuru baratubwira ko abantu 36 bose barashize mu ikamyo imwe baratwara kubica. Kandi no muri Butaganzwa naho nyene twarashitse amatohoza yatweretse yuko abantu batari bake nabo nyene barishwe bicwa babanje kwiba ikinogo ibinogo bavuga ko ngo by'imbwe n'imashini. Hanyuma abajerere barashoboye gufasha abantu batari bake abo bafashe bose barabishe babashyira muri ibyo binogo. Ahantu bita Muriza baravuga ko hari ibinogo, ibyo binogo twagerageje kubisura turaronderamo
twashoboye kubitora mugabo wacitse ku icumu abo hantu muri icyo kino niba yaduhaye amakuru atwereka neza yuko ibyabereye Butaganzwa navyo nyene karagomera munwa. Igisuru twarabajije amakuru yaho baratubwira yuko ari umupolisi wa komine yemeza ko hicwa abantu bize n'abatari benshi icyo gihe kubera ko yari intara itarimo abantu bize ariko ko hariho abantu bahambwe aho bita mu Binyoro. Cyafashije abantu bo muri ako karere nuko bo bashobora guhunga bagaca bahungira mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Twavuze ko Severi yakoreye no mu ntara ya Cankuzo aho intara ya Cankuzo yari ifatanye n'intara ya Ruyigi n'intara ya Rutana. Baraduhaye amakuru atubwira yuko abantu bose bafatira muri Cankuzo abenshi uko bizwi n'ibyabona byose twabajije makomine yose bati babatwara mu Ruyigi. Ruyigi rero niho twita ko ariho haje gusigara abafashe bose baje gusiga ubuzima ngaha mu Ruyigi. Ariko hari abatubwira ati hari abasigara mu nzira, hari uruzi bavuga yohiye bavuga ko boba baratamwo n'ibiziga by'abacikanye mu nzira cyangwa abo bicaye mu nzira igihe haje imodoka ntoya igashobora kubasiga mu ishyamba kubera icyo gihe hari amashamba atari make. Icendajuru harashitse n'amatohoza twahakoreye naho nyine aho bavuga yuko hariho abantu batari bake bapfiriye, harimo abakozi ba leta, harimo amashuri mato mato n'abandi bari hafi yaho. Abo bavuga yuko kubera hariho abantu bateye igihugu baratema abantu ku musozi muri komine ya Cendajuru bituma habaho kwica abantu bitwa ngo babaziza abatemwe. Hari umutware hatwara niwe yavuze ati abonye intwaro zihindutse, intwaro ya Micombe igiye, Colonel Bagaza afashe igihugu aravuga ngo abahutu mararuhutse murakavuna umuheto. We yari umuntu mutoya cyane mugabo yumva ko afite ububasha bwo kwica abantu igihe cyose ashakiye n'igihe cyose abishoboye. Tubandanya rero tubatera intege kandi nanezerewe cyane numvise ko intara 18 zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ku bijanye n'ibyabaye mu 1972 basa n'abazizungurutse bose. Tukaba tumva ko bagiye gutera iyindi ntambwe kuko navyo abenegihugu bama babibaza kandi barakeneye naho kumenya uwo muco batera iyindi ntambwe baja ku yindi myaka ko turazi kahise kabi kagiye karanga igihugu cacu. Banyakubahwa mwese batumire bahire umwe wese mu cubahiro ciwe nk'uko mwabimenyeshejwe. Umugwi Severe umaze kurangura ibikorwa bitari bike mu ntumbero yo kumenya ukuri kumabi yashikiye abarundi muri kahise k'igihugu cyacu. Turakeje rero umugwi Severe kuri ibyo bikorwa bifise intumbero yo guhumuriza abarundi no kubafasha kunga ubumwe. Aha banyakubahwa muri ngaha umwe wese mu gihagararo ciwe twavyumvise hajya ko hari abagitinya, ko hari abacibaza ati jewe mvuze mbega ejo bizogenda gute. Turahava tubishikako twumve nk'uko nyakubahwa Buramatari yabivuze, nk'uko nyakubahwa Icegera c'uburongoye mu Severe yabivuze, twumve nk'uko indongozi zacu ku rwego rw'igihugu zidasiba kubitubwira ko mu Severe utari kurazura kabuze, ahubwo uri kurakora igikorwa gikomeye kizotuma abana bacu mwebwe mukiri bato, abuzukuru bacu babaho nk'uko abadusengeye babivuze, babaho bazi gutinya kiremwa muntu.
kuko ntawe ukora amaraso y'umuntu ataremye ngo agire amahoro.